bakunzi bahaje ubutumwa bw'amahoro kaze cyane muri kumwe na Celestin Nyaririzwa nkaba ndi kumwe n'umutumire umuyobozi mukuru w'amashengero ngaha mu Burundi ya Pentecote reka tumuhe ikaze ashobore kuramutsa abakunzi bacu kaze cyane pasteur. Ego murakoze cyane turabashimiye ko muduhaye kano kanya ko kuramutsa abakunzi bacu abakunzi b'urugendo ruja mu ijuru abakunzi b'umusaraba turabaramukije amahoro ya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu aho muri mwese aba mu Burundi no mu bihugu byo hanze Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi bacu aha turi ni mu ntara ya Makamba komine Mabanda aho turi muri misiyoni ya Kayogoro tuhamaze imisi itari mike pastor kuva itariki y'umunani ukwezi turimwo twari ngaha mu Kayogoro pastor mwari mufise ibikorwa byinshi cyane murashobora pastor kubwira abakunzi bacu ivyo mwari mwateguye mu camake. Ego murakoze twari hano mu Kayogoro ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi nkuko mubizi rigizwe n'amashengero 15 arongowe n'abungere amabungere rero bari bakoraniye hamwe kuko bari bifujije gutegura igikorane kibahuza cyatanguriwe na seminaire yabo ariko ruganda batanguye ku munsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu hanyuma ku munsi wa gatatu nyuma saa sita twakira abapastori bose bo mu Burundi umunsi wa kane haba uruganda rwabo ku wa gatanu uruganda rwabo ku wa gatanu nyuma ya saa sita ishengero ryose rica rihurira ku kibuga aho ryumvise ijambo ry'Imana ku wa gatanu nyuma ya saa sita ku wa gatandatu no ku munsi w'Imana badushimira Imana ko byose byagenze neza. Ego murakoze cyane pasteur byari byaciye ku radio butumwa bw'amahoro tuvuga yuko habaye uruganda rw'abungere aho bari ko barabira hamwe ibikorwa by'Imana bashimira hamwe ariko kandi banasengera ishengero kuko nibyo bahawe nko kurongora. None pasteur mwebwe muri ko muraraba mutubariye mu ncamake mubona uruganda rwagenze neza? Ego uruganda rwagenze neza cyane gose ego kuko naje niyo nari muri go uruganda rwabaye rwiza cyane twarabonye Imana twarabonye ibihe byiza cyane ego nuvuga yuko ataco twogaya namba byose byagenze neza cyane byumvikanye nk'ubushobozi bwa mwe mu Imana. Mbega pasteur nivyo ubu naho tugeze aho mwakiriye abapasiteri bose bo mu Burundi mbega byaroroshe kugira ngo bashobore kuronka ahantu hamwe bose bakoranira? Muko mubibona Imana yateye iteka ishengero rya Pentecote mu Burundi dufise abapasiteri barenga 1400 arenga mu gihugu cyose ariko rero kubera umutima w'urukundo no kwegerana no kunyotererwa kuba hamwe na bene se bakamenyana bagasengera hamwe bakongera kwigishwa n'abungere babarongoye bakongera kandi kubona abavyeyi bava mu ishengero rya Swede barajyamye twoshimira cyane ishengero rya Pentecote ry'Ikayogoro ryo gitanze cyane mu buryo bugaragara mu gutegura uburaro bw'abakozi b'Imana mu kubafungurira mu kubajyamika neza cyane no kubategurira imyanya myiza yo kuba imbere y'Imana. Yego Imana ibaheza. Murakoze cyane pasteur reka dusabe mubwire abakunzi bacu mbega abari batumiwe muri bigwa byose byari ko birabera hano intu yose mu Kayogoro buba bari bande abari nk'abatumire mwari mwahaye ama invitation? Abatumire bari mice no kwita 3 canke 4 hariho abatumire bo mu gihugu cy'u Burundi abo nabo rero baza bava mu misiyoni ya Pentecote atandukanye cyangwa abagenzi b'ishengero babifuza kuba mu gikorane abo mwababonye kandi mwabonye n'abaserukira intwaro ku nzego zitandukanye nibo bari abo nabo nyine barabatumire hanyuma rero nabo baba baje birumvikana mu gihugu basanzwe barongoye kuko n'ishengero rikorera mu gihugu hanyuma rero abandi batumire twari dufise muri kino gikorane nabo bapastori bava mu gihugu cyose cy'u Burundi nkuko mubizi ishengero rya Pentecote turafise aho dukorera kuva mu gihugu mutumba wa Rusansuma muri makomine yose mu ntara zose turahari mu bikorwa by'ubutumwa bwiza n'iterambere ry'igihugu. None rero abo bose barabatumire bacu hanyuma rero bari batumiwe n'abungere b'amashengero kuko n'igikorane cyahuza amashengero ama kandi umwungere w'Stockholm niwe yari ahagaze nk'ugihagarariye kuko
ari umuvyeyi w'amashengero ya Pantecote mu Burundi. Yabaye rero umutumire mukuru. Igikurikira nabo bavuye muri Finland, nabavuye rero mu bihugu vya Afrika. Murazi yuko dusanzwe natwe dukora n'abandi ba Pantecote bagenzi bacu. Twabyawe n'ishengero rimwe rya Swede rya Pantecote ryaje riva muri Swede. Abo baje bava muri Tanzania, muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda, muri Sudani y'Epfo. Abo bose bari hano bakoreye ku musozi w'Imana kandi byabaye ibintu by'igiciro kinini. Pastor murakoze cyane mu kurangiza ishengero ryo mu Kayogoro yari ikivugo riti Imana kugeza n'ubu iradutabaye. Ebenezer bisigura ngo bari ko barashimira Imana kubikomeye yari yabakoreye, baratangaye cyane. None Pastor mweho muri ko muraraba n'ivya ibintu mubona mushimira Imana muti turavye ukuntu vyagenze n'ukuri turashimira Imana kuri iki niki. Pastor murahawe ikaze. Ego murakoze. Imana yacu ikwiye gushimwa kuko nkuko mubizi iyo turiko turayikorera turashobora guca mu bibazo tugaca mu ntambara akagira biyumvira ibintu biriya mugabo by'ukuri ugasanga bariko bakoreshwa n'umugwanitsi. Ivyo rero iyo bibaye igikorwa cy'abantu b'Imana cy'ishengero ry'Imana n'abakozi b'Imana no kubisengera nta gikorwa cy'Imana kigera cyorohana mba, ariko bisaba yuko umuntu aba afise uwo muhamagaro wo kubikora kandi akabazi ko yahamagawe n'Imana. Ibisigaye rero bariko baravuga bati Ebenezer natawe yuko babona ko Imana yabatabaye kandi yadutabariye hamwe twese mu mashengero ya Pantecote, kandi bakagira bati iyi Ebenezer rero nituyisangire twese tuwe muri Ebenezer, tuwe mu nsinzi. Iryo jambo risigura ngo kugeza n'ubu uhoraho aradutabaye. Ibyo rero ubu twobonesha amaso murabona gutegura kwakira abakozi b'Imana bangana gutyo, integura bari ndende. Imana yarabatabaye. Habonetsemwo nkuko mwavyumvise n'ababigwanya bakavuga bati ibintu ntibikwiye kubaho, bafise kumbura ivyo binyegeje mu bindi by'ibinyoma, ariko Imana ishimwe ko batashoboye guca intege ishengero ry'Imana ngo rireke gukora ico gikorwa. Byose byarakozwe kandi vyagenze neza. Twoboneho n'akaryo keza ko gukeza ishengero rya Pantecote ry'Ikayogoro kuri ivyo bikorwa vyiza bakoreye Imana. Tubifuriza umugisha w'Imana kandi tubifuriza ko bazoronka ubugingo budashira n'impera mu bwami bw'Imana. Ibisigaye mwese na mwebwe na twebwe twese duciye tuba muri yo Ebenezer. Ego Pastor murakoze cyane. Nije ndabashimiye cyane. Ego tubibutse yuko kuva ku munsi wa gatanu byari ko bica ikibiriraho kuri Facebook ya Radio Butumwa bw'Amahoro. Pastor abantu benshi barashoboye kubona byari ko birabera ngaha mu Kayogoro, benshi baratangara. Hariyo abarize, hariyo abakomeza bati nukuri Imana irakoze ibintu bidasanzwe, ariko rero hariyo n'abaci bagira ikibazo ati none mbega ibintu nk'ibi Pastor vyahora biba aho haba ibi nuvuga ibikorane vyagutse nk'ibi au niveau national cyangwa ni ryambere bibaye hoho bariyo indi nteguro ko bizobandanya kugira ngo abakunzi bacu nabo bashobore kumva ivyiyo nteguro. Ego murakoze. Iyi nteguro irashishikara nkuko muzi igikorwa Yesu Kristo yatumye abakozi b'Imana no kwagura ubwami bwiwe kugenda gushika mu mahanga yose, kandi y'abantu bariko barakorera Imana ni vyiza ko bahurira hamwe bagasenga kugira ngo bumve icyo Imana bagomba ko, kuko twebwe ntituraba ku bintu biboneka, turaba ku bitaboneka, kuko ibitaboneka n'ivyo bidashira. Gukorera Imana bisaba kujana n'ijwi ryayo. Rero ibi bitegerezwa kubandanya, abakozi b'Imana bagakoranira hamwe bakumva ico muhemu yera bahishurira kugira ngo twese dushishikare gukorera Imana dufise inkomezi shasha. Tugaca dusaba yuko muri iki gihe ishengero riguma ryongerekana, kuko buri mwaka turabona ko mu mashengero ya Pantecote babatiza abantu benshi. Abakozi b'Imana bonyene baguma bongerekana. Ico twe tuca tubasaba gusa nuko namwe mudufasha abanyamakuru, tunabashimira ngene mwabikoze neza. Ubuhinga bwa none bukabibamwo, abari kure turazi ko ari abarundi bari mu bihugu bitandukanye ku isi, turazi ko ari n'abandi bantu baba Pantecote bavuga indimi zitandukanye bari ku isi babifuza kumenya ibiriko biraba, bakumva ijambo ryo bafasha ryo bahembura. Byo rero mwarabidufashije, turabashimiye cyane. Radio Ubutumwa bw'Amahoro mwagize neza cyane, mwagize neza kuko ko abantu bashobora gukurikira ijambo ry'Imana ikibiriraho canke en direct
byabonetse ko ari ikintu ciza cyane namwe turabateye intege mu bishishikare cyane kuko nibikorwa by'Imana. Pastor murakoze cyane bakunzi bacu ni kurayo majambo pasteur ashoboye gusazira guhuriza ko uno munsi ibintu twaganiriye reka tuvuge tuti Imana ibahezagire cyane naho ubutaha.